ijambo mushikiriza abarundi n'iri uwo munsi ubwa mbere ni ukugira ngo tuzirikane kandi dushimire bimwe bivuye ku mutima igikorwa umuganwa Rudoviko Rwagasore yaranguriye abarundi gushika hatanga ubuzima bwiwe. Ijambo rero uno munsi si umunsi wo kurira ngo abarundi bame barira imyaka 62 iheze, ariko n'igihe cyo kuzirikana iragi umuganwa Rudoviko yaturaze, iragi rishingiye ku bumwe gushigikirana mu mpande zose. Ni ukuvuga ko umuganwa Rudoviko Rwagasore yipfuza igihugu giteye imbere mu by'ubutunzi, yipfuza igihugu abarundi atorera ibibazo by'abarundi bato bato bari bafise, cyane cyane iby'amashuri, cyane cyane kandi agashira imbere umugambi wo kurwanya ibiturire, kuko no mu ijambo ryiwe yarabivuze, ibiturire, kurwanya abasuma n'abambuzi. Umuganwa rero Rudoviko Rwagasore yari yanemeje ko leta azoshinga izoba umuvyeyi wa bose, itunganiriza bose. Mu gihe nk'iki rero no kuzirikana ko inyuma yiwe mu gihugu cy'u Burundi habaye ingorane, abantu baragandagurika, bapfa, abandi barahunga. Rero n'igihe cyo kuzirikana ko ivyo bintu bitogaruka. Ica kabiri ni igihe twozirikana ko igihe hapfuye indongozi igihugu kirajuragirika. Murumva ubwo bwicanyi bwose bwabaye ni kubera indongozi mboneza yagandaguritse. No kugira ngo rero abarundi bame bibuka ko kwica indongozi ubugiriye nabi abarundi, kuko ibikurikira haza umwijima, haza umwiheburo, abarundi bakabura inzira. Igihe rero nk'iki ni igihe cyo gufatana mu nda, ni igihe cyo guteza imbere igihugu. Ikindi tuvuga kugwaruka nuko Rwagasore yari umuntu ari muto, byotangaza ku bantu benshi. No kugira rero ngo ugwaruka ntirucike intege, rumenye ko muri bo harimo ingabire zikomeye zo guteza imbere igihugu, ko Rwagasore yatoronkeye intahe yo kwikukira. Ugwaruka nta kindi turuzeye ko atari intahe yo kwikukira mu by'ubutunzi, kuko igihugu kikizera inze nikiba kirikukira neza, kuko ugisumvye ubutunzi agikoresha ivyo agomba. Ingabire rero ziri mu Rwaruka zikore, turonke ba Rwagasore benshi, cyane cyane dushingiye kuvyo yipfuza amakoperative, iterambere ry'igihugu, na cyane cyane dufatiye aho tugeze uno munsi. Rero umuganwa Rudoviko Rwagasore nta uzomwibagira ku vyiza yakoreye abarundi, kuko igihugu kirongowe n'abarundi. Ico twipfuza nuko abo barundi ejo canke hirya ejo ubutwara wese atofata imforo ngo have yigenza nk'umukoroni, akoroniza abene gihugu, akoroniza abarundi atwara. Yaravuze ati kurwanya abasuma n'abambuzi. N'umukuru w'igihugu mwabonye kuri rubuga rwe rwa Twitter yavuze ati nico natwe dushira imbere. Uyu munsi intambwe Uburundi bugeze muri uwo mugambi nibi. Ubwa mbere turamukeza umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ku rugero amaze gufata bwo kurwanya ubusuma, ubwambuzi, guhana ababigira, gupfunga bari mu ivyo bintu. Ariko turacari kure, ntiturabigera ko iyo mico n'imigenzi iracari mu Barundi. Hari abakozi ba leta bakibikora, hari abataza gutonda ku kazi. Icifuzo yipfuje yuko igihugu abarundi bose boronka ivyo bafungura n'amafaranga akaja muvuga, ntiturabishikako. Murumva ko tugifise igikorwa gikomeye, ariko turamutera intege nke nico bahera umukuru w'igihugu. Turabona bivuga, turabona abihagurukira, kandi ukabona ko biri ku mutima atari ivyo avugisha umunwa. Rero tumusabira ku Mana ko natwe abarundi indongozi twokumva ivyo ariko arakora, kugira ngo iyi ndoto ya Rwagasore izotindije mu ngiro. Kandi rero sibiba umunsi umwe, ni igikorwa ca buri munsi. Hariho abakujuragiza, hariho abakugwanya, kuko baba ubakuye amata mu kanwa. Ntagire ubwoba rero abandanye, kuko umuntu agwanya abasuma yamana intambamyi nyinshi. Kino kibanza ni kibanza cogenderwa hamwe, cofatwa nka mize nationale. Muri prona ico mu cakira gute? Ubwa mbere iki ni kibanza gikomeye abantu bagenderana, mbona abantu bavuye mu makungu baza kucunamira. Rero ni ntatemwa y'umuntu ahambaye kandi adateye isoni. Nico gituma n'ubu duhamagarira abarundi, sabanyamahanga gusa, abantu bavuye mu ntara zose, mu ntara mu mashuri mato mato. Ikintu kibuze mu Burundi, hari ico tubuze bita mu Burundi mu rurimi rw'igifaransa tourisme interne. Nuko abantu rero ugwaruka mu makomine atandukanye, nkuko twabibonye mu bihugu
by'Ubushinwa n'ahandi abantu baza kugendera ibibanza bikomeye birimo abantu bakoze ico bakora mu gihugu cabo. Rero natwe mu Burundi intwari itegeza kuzirahimiriza kugira abantu baze bamenye ko umuganwa Rwagasore afise ikibanza ngaha, bamenye kandi bahashire n'udutabo turimo ivyimviro vyiwe, amajambo yavuze kuko ni menshi twarayabonye, hanyuma wahaciye ntaze kunama gusa agenda ajanye n'utujambo ivyimviro n'ivyifuzo umuganwa Rwagasore yasigiye abarundi, kuko turazi ibitabo vyinshi birimo amajambo. Rero iyo mize bo kuzana ngaha kugira umuntu agende nawe nyene atwaye ayo majambo, kuko kunamira gusa aha ntaco ntibikwiye, ariko birakwiye ko n'umuntu atwara ivyimviro umuganwa Rwagasore yashikirije.